Mwaramutse no musi nashaka tuvugane ku kintu bita crabs mentality. Ni kintu kiri mu Barundi cyane kabisa, kumbure no mu bandi mu bundi bwoko mu yandi matribi novuga akiri nyuma. Ndagisize mu Kirundi harabacyanga ngo ni crabs in a bucket mentality. Ndagisize mu Kirundi no kuvuga inkara mu ndobo. Donc inkara mu ndobo no kuvuga uko babisigura ngo ufashe inkara kumbure ababako ahantu hari inzuzi naho guburuzi rutoyi baraziraba mu ruzi. Inkara uzishize mu ndobo hanyuma canke mu kintu, hanyuma inkara imwe igashaka gusohoka iduga hejuru, izindi ziyikwega zikagisubiza mu ndobo hasi. Ivyo rero birahari mu Barundi, ubateranya imbere bashe barakurondera hasi hejuru. Kandi ivyo vyamye kuva na kera. Je ndibuka yuko tukiri n'abana bumvise ngo kwa naka nk'akaruro umwana yatoye konkuru muri 6e konkuru bamenga ni ikintu c'iterambere, abantu batangura kugira ishari. Umva ibintu vy'ishari nakaradukeranye nako umurima wiwe weze. Bo hari n'abari babigize umwuga nkabajya bita ngo nabakinzi. Je nagomba mvuga abakinzi none bunguka iki? Umva ngo abakinzi yaraza kugukindira mu murima kugira ngo umurima uwo none kare we ataciyungukamo. Ariko ivyo biri hose, umurundi ntashaka ko mwene wabo akira, agomba kuguma amukwega. Rimwe akamukwega n'inzigo n'ishari, ahandi akamukwega atabimenye ni gute? Ni kujya wowe nk'ubu ushaka kuba uri nk'umuntu uvuye mu Burundi uri umujene utijeragiye gutarataza hirya no hino, wagenda muri Zambia, muri Zimbabwe, muri South Africa n'ahandi, ukavuga uti bo je nkora mwijoro reka ku murango nigakigwa kugira ndabe ko nova muri buno bukene cyangwa muri kane kazi kagayitse. Udufaranga uze ngo wokoreye koza wumva ni mu oncle ari hariya arakara tugusanga utumuhe atunywa inzoga, canke umutante atuguremo ibitenge, wambwira uti burambara ico gitenge urindire mbanze nige, ngo nurabona ngo wakize, ngo watwibagiye, ngo mwibagiye yo mwavuye, ngo wagiye ko ari jewe nakuriye primaire, ngo wagiye wa munsi nakuja na kwa muganga. Ugasanga bariko baragukwega nabo nyene kubera ama emotion n'ukwibuka nyene ko nivyo bagufashije canke mufana ikintu, ugasanga ikintu wokoze uracishe kugira ngo ubafashe kiriya. Bo wataha muhira kumbure wavuga uti je ndiko numviza amakuru ngo ngatumye inzoga, ngo vya umviza amakuru ngo wowe ngo wiyetanga umuhatari ngo baza kudusumvya tweze ubwenge. Ugasanga bafise ako kageso kuko udashobora kuwakirana bakupuringa. Rimwe nko nabivuze bayikoreshwa n'ishari n'inzigo babibona, ahandi batamenya ko bariko barakononera, babona umenga ni ubuzima busanzwe, nuko nawe woguma muri bo. Donc iyo fenomene irakomeye cyane, iratuma abantu benshi badatera imbere. Novuga ko keshi na keshi nk'ivyo bintu bavuga vy'ibirozi n'ibiki n'amangetengete ahanini usanga biri baze kuri iyo esprit ya crab mentality, ataruko abantu bavyungukamo ikintu, aruko abantu bagomba gucinyiza umuntu ntabadugane. Bo hari n'ibindi kandi tukora tutabimenye bijyana vyo gukritika umuntu, uri kuramusubiza hasi, uri kuramwicira, uramutesha confidence. Burya umuntu yabuze self confidence keshi na keshi usanga yikumira, atagira umwete gukora ibintu. Burya self confidence birafasha cyane. Uhe no kwivyo bintu vyo kuraba isura y'umuntu, we nakufise ibibinga, sinzo ndavuze ngo ngufise ibibinga ngo usa nabi, ngo we ntwagomba kuja kuri kamera, ngo kuja kuri muri ngo nyuma muri background. Ari nk'umuntu adafise iyo internal self confidence, ashobora gucagira ubwoba, ugasanga aratinye kugira ikintu akoze kubera nyene ivyo bintu by'ubwoba, acaguma yikumira kubera bamuteye ubwoba gutyo, kubera bamusuzuguye gutyo. Uzokumva abantu benshi bakura avuga ati jewe sinanzi ko nzoshobora kuvamo ikintu kubera papa yambwiye ngo uzofasha atacuvuyemo, mama yambwiye wozosha utavuyemo, umwarimu yarandavye ati wewe nta kintu uzomara. Abo bantu uzumva ko batanga igishinga ntahe icuko bashoye kunanaga, kandi abantu bari bababwiye ati mwe ntacyo muzopfa muvuyemo, kubera kuja kuvuma umuntu gutyo, kubera kuja gusubiza umuntu hasi wungukamo ibihe. Bo ikindi kijanye n'ico nyene bitajanye n'isura, gukwestioninga capacity zawe, bakakuraba wewe ushoboye iki. Ahangaho nibutsa wagize comment ngo n'icongereza ufise ngo ntigihagije, ubundi ngo sikirenga, ubundi nyene ejo avuga ngo
ngo n'icyongereza ngo yacavuga na accent dude d'abord sinako ndavuga kuri jewe ndiko ndavuga ku bintu general ntabwo ari jewe bo icyongereza kiwanje kiramaze accent navukiye muri Afrika nkorera muri Afrika ahubwo ni miracle je ahantu nakuriye mama yarazi ubwenge mugabo kubera atabata icyo kera abantu batiga mu ntara zimwe zimwe bitaye bworoshe ku bantu batiga mu myaka 60 na kangahe kumbura kivuka ntiyashoboye kuja ku ishuri papa yarazi ubwenge mugabo kandi kubera yari umuntu ashaje ntiyashoboye kuja ku ishuri mugabo urumva kuva muri iyo situation y'ahantu papa na mama atazi gusoma no kwandika mugabo kazunguruka ukazamuka ukagera ahantu ushobora kuvuga icyongereza ushobora kuvuga ifaransa nubwo babivuga na accent ushobora kuvuga iswahili ushobora kwandika programme kuri ordinateur dude iyo ni progrès itagira uko ingana mugabo umuntu akajaza agapiki akantu gatoyi ngo icyongereza ngo nikimeze nk'icy'abanyamerika what for je cyongereza mvuga kiramfasha bamwe ngakumbere muranzi ndaca nikiraka cyo kwenterpreta ndaja mu makonference mu manama hirya no hino ha mu gihugu ndimo no hanze nta muntu numwe mu bazungu arigera ampikinga ngo wowe ico cyongereza uvuga ntigihagije ngo yo accession nta numwe haba abantu nkorera interpret haba abo aho nja gukora mu makonference hari n'igihe n'amashuri nk'aha mpora nkagenda gufasha abantu du projet tumwe mashuri agiye basaba baviye ko aje gufasha mu projet mu vyo bazi nta numwe ndumva avuze ngo ntitukutahuye ngo iyo accession. Can I come and give you a hug? Sure. Okay, now let's do the hugs. Okay. After tough day. Actually, I woke up like 4 a.m. Thank you. All right. Yeah. Thank you. This is not my presentation. This is your presentation. You can take it away. Just to give a voice to people. So thank you. Thank you very much. Mugabo Murundi ukumva ari bari karagukritika ngo iyo accent ngo siyo urumva accent ndazi siyo D'ailleurs nageze kurondera umuntu ngo nkocinge gihe cyambe bataguye kunyimvita muri conference nje kuvuga hanze yaho ndi nari mfite confidence kubera nyene mvuga nta bantu turamenyeranye hanyuma umunsi wampa bamyimvita nje kuvuga muri conference ndagenda ndarondera umuntu nimfasha kwiga icongereza gutosora akisabwa ati reka da wewe genda uvuge witonze uvuge ugume kuri sije yawe ugumana ku gasmile ati ntihagire ikintu na kimwe uhindura iyo gisa yawe ni perfect ni nice kwanza harimo abantu basiga bakunda iyo akisa imeze nk'ivanze n'agafaransa nubwo kumbure akisa itava n'igifaransa je ne sais pas niko yavyumvise wewe. In any case abandi bariftinga na app abazungu usanga niyo adashimikira bate avuga ati kumbure hari akantu bohindura muga nakugaya burundu muga abantu biwacu gusubizana hasi reka ndavuga kugira ivyo wanje mugabo ndabitanze kwa karoro ko iyo mentalite y'inkara tuyifise igaca yibonekeza muri vyose aho usanga turiko dushirana hasi aho kuriftinga na app aho kuduzana app birashika kumbure kw'ivyo nako ndavuga bitagushimisha kumbure rekure kuvuga icyo ushaka kuvuga ngo gutukana gutorera ariko no mu buzima busanzwe usanga umurundi ahari ariko arasubiza hasi mwene wabo ni gake wumva yishimiye ko umwana wundi muntu yabaye wa mbere ku ishuri yaronse scholarship yo kuja gukina football mu gihugu runaka yanditse igitabo usanga ari gukururana dusubizana hasi gusa ivyo navyo bimusubiza inyuma kubera iki icambere na mbere umva uwo muntu umusubije hasi no kuvuga umuntu muroza ukamwica umvura mwishe abana we baca bagwa mu gahinga bashonje hanyuma wa muntu nawe natwe cyo tuka kandi twinubana harimo abantu bashobora kuza kugatumba iwabo trust me ibije no konda bivuga mugira ngo Jesse ndumurundi harimo abantu mu Burundi adashobora kuja kugatumba iwabo atinya ko bamuroga
atinya ko bamwica kandi atacaha yakoze ariko gusa avuga ati bo ujya naka ko yaduteje imbere irifo ko agaruka. Hari abantu numva baroze bo ntashaka kumenya koko ku babaroze mugabo bagiye bapfa nyene igiturumbuka bagiye kuramukanya iwabo, abantu bagatinya kuja iwabo kubutinya iki ko barogwa ko bicwa canke iyi nzira iyi canke iriya. Ivyo birahari. Nukuvuga rero utagiye iwabo we ahantu utinya kuja woja kuhubaka ibitaro woja kuhoga ishure bajya ntagenda bavuga ngo wanyu mubatsi biki wanyu mwagize biki hamwe abandi wabo batanahabona nuko ari wabo bahahevye kubera nyine kujya kumva n'ikintu bavuga ngo ukiza kiri wabo kubera wabo usanga huzuye ishari n'inzigo n'ibiki bakavuga ati boje nofuma mba umutumwa mu watanze kujya muri biyaba bivuga umva rero ko bisubiza inyuma kandi iterambere yuko umuntu atiyumvamo umwete munini wo guteza imbere communauté. Navuze kumbure aho tuvuga cyaze kuvuga communauté muri rusangi dufate nabwo wowe uri mu Canadien uri muri Canada uri mu Burundi ukabona abanyakanada bagiye kugira inama kubera uzi yuko mudafatana neza nta nguvugira zo kuvuga ngo je noteza imbere abandi bo muri communauté ko ruzi nyenye byo gukururana hasi niyo waronsa akazi ahubwo uti nimuze turyoherwe tuvyine kubera naronsa akazi ucutinya ko bagujajinga canke bagusharika ukaca ugenda nyene winumiye. Hari abantu giye buza bumva ngo wese nanze gukora ibi nibi ntavyo wamenye nyene kubera bon niyo umenya wacu utangura kunshira urubanza canke kumvuga nabi. Donc ivyo bintu nukuraba yuko abarundi bitariko biratudindiza ibarabara rija kwishuri riri busy cyane ni hatari. Donc ivyo bintu biradusubiza inyuma nibaza yuko tworaba tukagerageza tugafatana mu mugongo ko dushoboye ariko udashobora gufata umuntu mu mugongo ariko wirinde kusubiza umuntu hasi imbere yuko ubwira umuntu ijambo urabuti eske irintu rya muri fitinga canke rya mucinyiza ego niba kuri social media harimo ibintu byo gutukana n'ibiki ariko vyo vyunguka mu iki kiretse kumbure nka twege tuko tuvugana bategetse kugira ngo bahoroshe ibintu kugira abantu bamererwe neza ariko undi muntu asanzwe umusubiza hasi ngo wowe ucuronka iki nta kintu nakibunguka sinumva impamvu abantu babikora. Voilà nico nashaka kuvuga tugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye.